Mwaramutse canke mwiriwe bivana mwose aherereye. Hari ibintu bitatu bisindisha canke biborera bitari inzoga. Ni kenshi umuntu ashobora kwibaza ati mbega umuntu hamwe iyo umuntu yumvise ikiborera canke igisindisha yumva ko ari inzoga canke ko ari ibintu bijanye n'inzoga, ariko mu buzima tubayemwo hari ibintu bitatu bisindisha canke biborera umuntu, bituma umuntu yiyumva ko arenze. Kuborerwa no kumva yuko uba wahinduye eta uba urimwo. Niyo mpamvu n'ibintu bitatu ngomba ndakubwire, iyo umuntu abifise canke iyo umuntu abirimwo biragoye cyane kubitwara bukebuke, nk'uko bigoye ko umuntu yaborera bashobora kubinyegeza. Nivyo birashoboka ka particulier, ariko kubinyegeza biragoye, si bose bishobokera. Ibintu iyo umuntu abifise niho umenya umuntu neza wa nyawe, kuko rimwe na rimwe iyo abantu nimba ufise abagenzi, nimba nawe ubona ko uciye bugufi cyangwa utekereje, uzobona mw'ibintu bitatu niba bironka niho bizoca biboneka ko uciye bugufi koko canke bitari ivy'ubukene, kuko ubukene bushobora gutuma umuntu atekereza ibintu. Rero ushobora kwibaza ati ibintu mbe n'ivyahe, ibintu bimeze gute? Ico ndagusaba rero no gukora subscribe canke s'abonner, niho uzozoronka ibintu vyinshi vyiza ndetse bishobora kwigisha. Ndetse ico ndagusaba no gukora partage, kuko ikiganiro nk'iki kirakomeye, ni benshi bashaka kukibona ndetse bashobora kukibona, ko ni ikiganiro gikomeye cyane gituma abantu benshi batahura. Ni ikiganiro gikomeye cyavuye mu bitabo bitandukanye, nabikuye mu bitabo bitandukanye bigenda biravuga n'ibintu ngomba kubwire, ni n'ibintu binayoboye n'isi wanashima, kuko n'ibintu bikundwa cyane kandi ibintu byubashwe cyane, kuko umuntu abifise ibi bintu bitatu arubahwa. Ushobora kuvuga ati ibyo bintu n'ibyaha. Ikintu cya mbere kiborera cyangwa gisindisha n'amafaranga. Iyo umuntu nimba ufise umugenzi cyangwa nimba ufise umuntu w'inshuti akaba aciye bugufi ari umukene, kuko niko ari guca bugufi, kenshi kuba ari ubwiyorobetsi. Simvuze ko adashobora kuba aciye bugufi, arashobora kuba aciye bugufi, muga kenshi kuba ari ubwiyorobetsi. Niyaronka amafaranga ari niyo uzoca umenya umuntu wa nyawe, nimba ari umuntu wese ubona aciye bugufi, kuko amafaranga ari mu bintu biyobeye isi, ko niyo atuma byinshi tugura ibintu, niyo atuma umuntu agura ikintu, niyo atuma umuntu ajya ahantu hariya, niyo atuma umuntu ashika ahantu henshi amafaranga, ahantu henshi afise ijambo rikomeye mu isi. Niyo mpamvu rero niyo abona umuntu yafise aciye bugufi cyane, uwo by'ukuri azoba aciye bugufi by'ukuri. Hari igihe kuko umuntu ashobora gucishwa bugufi n'ubukene. Niyo mpamvu iyi si yuzemwo ihushane, kuko abafise amafaranga nibo bari hejuru, nibo bishyira hejuru muri vyose. Kuko umuntu afise amafaranga arashobora kukurenganya, agashobora no gukorera ikindi kibi. Niyo mpamvu rero amafaranga arasindisha, agatuma umuntu yiyemera, agatuma umuntu w'umuhererezi mu muryango aba umuntu mukuru, kandi akaba umuntu mukuru. Rimwe na rimwe hari igihe banavyigira, umuntu agapfungisha umuntu, akarenganya umuntu kubera amafaranga. Niyo mpamvu rero amafaranga by'ukuri yerekana umuntu uwo ari we, yerekana umutima w'umuntu uwo ari we, kuko mu gihe abantu benshi bakenye berekana umutima mwiza. Ushobora kuba arabonye umuntu akenye yerekana umutima mwiza, mugabo yamara gutunga cyangwa yamara kuronka amafaranga agaca ahinduka. By'ukuri ntaba yarahindutse, ahubwo ikiri muri we nico kiba cyaraserutse, kuko ubukene buri bunyegeza byinshi. Kuko rimwe na rimwe umuntu afise ubukene nta pouvoir ndende aba afise, cyangwa nta pouvoir nini aba afise. Rero amafaranga niyo azokwereka neza umuntu uwo ari we, niyo azokwereka isura by'ukuri y'umuntu uwo ari we. Niba wabona rero umuntu afise amafaranga yaciye bugufi, by'ukuri bizoba ari ibintu byo guca bugufi biba bivuye ku mutima, nta bwiyorobetsi buba burimo kenshi. Kuko amafaranga niyo yerekana neza umuntu, kuko kuba icyo ashatse akironka, kuba icyo ashatse kujya hajya, navyo birekana yuko nivyo vyerekana neza yuko umuntu uwo ari we. Nimba ari umugenzi wowe uzi yaronse amafaranga aca ahinduka, cyangwa umuntu wowe uzi washobora kutubwira muri commentaire, cyangwa ukatubwira neza yuko bazi ubushakashatsi bwakozwe ari byo. Muri ibi bintu bitatu bituma bisindisha cyangwa biborera bitari inzoga, ni kenshi twari twibaza ngo ni inzoga ziborera zonyene. Igira kabiri kiborera cyane kandi kinakomeye ni ubwamamare. Celebrity, kumenyekana, gutuma izina ryawe riduga cyane, kuko kuko akenshi ubwamamare bujyana n'amafaranga. Ibintu bitatu, igitangaje cy'ibintu bitatu nuko byose byuzuzanya, kuko
udafise amafaranga ntiwamamara, kandi udafise amafaranga nta butegetsi ugira. Umva ni ibintu bitatu vyuzuzanya, kandi niyo mpamvu ikiganiro ari ikiganiro gikomeye umutegerezwa kuvyumviriza kugira ngo ubimenye. Ushobora kuba utari ubizi, ushobora kuba wari ubizi, cyangwa bifata nk'ibintu bisanzwe. Ni ibintu bikomeye, ni ibanga rikomeye cyane rihishurwa canke rimenya, rishobora kumenya abantu bakeyi. Ubwamamare, celebrity, bituma umuntu avugwa mu gihugu, avugwa mw'isi. Rero uko kumenyekana kwiwe niyo mpamvu aramugenzi ushobora kuba ufise ataramenyekana, amaze kumenyekana akaronka amafaranga yaciye ahinduka, ugasanga ntakiguha n'umwanya, ugasanga ibintu byose biragoye, ugasanga ntakiboneka, ugasanga nyine umuntu aciye yishira hejuru. By'ukuri celebrity canke ubwamamare ni kimwe mu bintu bitangaje, ni kimwe mu bintu bishobora kuyobora umuntu wenyine akayoborwa n'ubwamamare aho kuyoborwa by'ukuri n'uwo muntu we. Kuko hari umuntu ashobora kuba aciye bugufi kubera atazwi, kuko umuntu yamamaye aronderwa n'abantu benshi, haciye hose bavuga ati dufate ifoto, haciye programme ziwe ziba zipanze. Niyo mpamvu iyo umuntu yamamaye by'ukuri tumenye aca yishira hejuru cyane. Abamamare bagaca yishira hejuru, ushobora kuba umuzi na umuntu yamamaye agaca yishira hejuru, ukabona neza yuko uwo muntu yahindutse by'ukuri, atagishoboye kuyagisha cyangwa atagishoboye kuyagisha abagenzi. Kuko ubwamamare butuma umuntu amenyekana mu gihugu, muri Afurika, mu karere, ndetse no mw'isi yose muri rusange. Niyo mpamvu rero umuntu yamamaye kenshi acaronderwa na benshi. Nivyo hari baba bamurondera kugira ngo bamugire nabi canke bagire, ariko rimwe na rimwe nuko hariho abaca bahinduka ahantu hose mu miryango, agahinduka kuri bwaho mutari ku rugero mudashobora kuganira. Ushobora kuba ubazi nawe, ushobora kuba ubazi, ndetse urashobora no kubwira kw'ibintu bitatu twavuze turiho turavuga, kandi binakomeye bishobora gufasha. Ubwamamare rero, amafaranga n'ubwamamare akenshi hatangura ubwamamare hama amafaranga, canke agatangura amafaranga hama agasubira ubwamamare. Bivana nuko ibintu bikwirikiye. Ntagiye atangura ubwamamare hagakwikira amafaranga, canke agatangura amafaranga hagakwikira ubwamamare. Byose bikaza, umuntu akamenyekana kubera afise amafaranga, canke akamenyekana kubera, dufate nk'abantu baba bafise amatara, uwo amenyekana atangura ubwamamare, hakaza amafaranga mu nyuma, amafaranga akayaronka mu nyuma. Ikintu cya gatatu gikomeye giganje isi kandi gitumye isi ibako ibintu bikomeye cyane ni ikintu ubutegetsi, le pouvoir, power, ubutegetsi. Iyo umuntu agusunje ubutegetsi, niyo umuntu ashobora gukora ibyo yishakiye. Kuko hari abantu benshi ubutegetsi bwaboreye mw'isi, bituma bakora n'ibitokozwe. Ushobora kuba warumvise inkuru nyinshi z'abantu bagiye barakora ibintu bidakorwa kubera ubwo butegetsi, cyangwa kubera ubwo butegetsi. Ubutegetsi rero ni ikintu kigoye, ni ikintu, kandi ibintu byose bitatu aho bigoreye byose nuko bishobora kujyana. Ubwamamare n'amafaranga bashobora kujyana, n'ubutegetsi bukajyana byose. Iyo umuntu abikurwa ko byose, ntakurwa ko kimwe. Kuko ubwamamare ntibwogenda gusigana amafaranga akwiye, afuma areka guhera burundu mbwa akagabanuka. Niyo mpamvu ibintu bikomeye cyane, niyo mpamvu ibintu bikomeye ndagusaba ubisangize n'abandi benshi bashishikaye kubimenya. Ibi bintu bitatu biraborera kandi bitari inzoga, ko tuzi ko inzoga arizo ziborera. Ubutegetsi nukumva yuko ushobora guteka ikintu icyo ari cyo cyose, nukumva yuko ata muntu, cyangwa nukuvuga yuko hariho umugwi w'abantu gutwara. Ushobora kuba utegeka mu rugo rwawe, ushobora kuba utegeka mw'ishuri, ushobora kuba utegeka ahantu hose, abantu bose. Nimba utegeka abantu babiri canke batatu canke abantu batatu, niyo mpamvu niyo cyerekana rero gituma umuntu ushobora gushika umuntu agasanga abo ategeka canke abo ategeka arabagarako. Ushobora kuba ufise umuntu abategeka hama akabagarako. Ni ibintu bitatu rero bikomeye bitumye isi ibaho uko ibayeho, bitumye isi itagira urukundo nk'uruhari nk'ubwo wari ukenewe. Niyo mpamvu ibintu bikomeye cyane. Ese muri ibintu bitatu ni icyahe wigeze kubona gihindura umuntu? Ninde muntu yarose amafaranga n'ubwamamare n'ubutegetsi cyarahinduka? Kuko urashobora kuba ufite amafaranga, impamvu ufite amafaranga n'ubwamamare n'ubutegetsi bujyana. Umuntu afite amafaranga aramenyekana mu karere abayemo ndetse no mu gihugu, ndetse agira n'ubutegetsi kubo abakoresha cyangwa kuba abasumba. Ku bantu bato bo bamubona nk'uko umengo ni umuntu udasanzwe. Niyo mpamvu ikiganiro gikomeye ndagusaba wumvirize cyose. Mwakoze ngo mwatwumvirije.
ndagusabe nimba utarakora subscribe cyangwa se abone kugira ngo igikorwa uronka utuntu twinshi tw'ubwenge dushobora kungura, dushobora kuvana ku rugero no gushyira ku rundi, ndetse ndagusaba nabisangiza n'abandi ko niba bashaka kubimenya cyangwa niba bashaka kubisobanukirwa neza ibyo nuko bikora ndetse nuko bikurikirana. Murakoze.